Vyarangoye cyane urugendo rwa ruguru harageze yaho numva mengo nabivamwo ivyo kuja gukorera ruguru nkumva bajya baba yarabavyeyi banje muri filime nkumva no batorino tukagenda ahantu hameze nka ruguru nkiyo mu bice nyene vyo hirya vyakure ariko Sabasa arambwira nti Costa oya uzobikoze nabi emera ufunga igitambara mu maso bibaye ngombwa ikintu cyose ubona cyo ushoboka kugira uronke déplacement ucikoreko ngato dogero guru haguma mbona ari umusaraba urabona ibitiro biragoye no twavuye turi batanu uca dushira ko abandi bane hari ya ruguru nkirimwe ndabikora nararushe kugeze aho naransema rega nari nayihevye burya ransema nova ko yabaye bubiyeho kubw'impanuro nyinshi filime narayiravye ndavuga ati jewe ngombe nteko kuri YouTube ko nyene bazoraba uko ivyo byo kuri Rwanda vango mbe ngire nararushe sishaha kubandanya ndi barambwira ati ufate igikorwa kinganuko cakuruhijuko unanirwe n'akamanyu k'umutima kwera nati nta ujya ngo inzoka nanirwe n'umurizo yego numva shaka kumenya Fanny Lavine avuze iki mu buzima bwa Constance buno buzima turimo bwa sinema nivyaba ngombwa n'ubuzima buri privé nacyo bitwaye avuze iki ko mwari kumwe kuko ari mu bantu bapushinze igikorwa cyawe wanashima na cover yawe niwe yatanguye kuyimpereza inbox Tunguru mu 2014 tariki 9 zo kwa kabiri byari bihe bitoroshe ndazi nk'abantu bari mu Burundi vraiment barabizi ibyo bintu ko byabaye naje rero byaranshikiye ndatwagwa hari mu ijoro fise n'umwana w'amezi hagati 5-6 ndatwagwa ndamuhetse ku mugongo Imana Yes my people abakunzi ba Star TV aho muri mwese ndazi ko muri abantu bazima cyane ndazi ko mumeze neza cyane abagoye nabo reka tubabwira ati Dr. Mukoro Neymar mana yonyene gusa niyo Dr. burya Imana ica muri bari abantu bize ubu docteur bakavura hama umuntu agakira cyangwa akamererwa neza cyane. My name is Star Boy the Sheep, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararongo, Love in Town, ububeshi mukozi wo munzu, Mr. Fashara Fashijwe, Mr. No Sentiment. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. All the way from Bujumbura, Africa, East Africa, ndetse no kwisi yose. Bavuga ati Fashara Fashije kwera ko twese turinga kwera twafashijwe. From Buja, Constance. Umukinyi w'amareresi sha umwanditsi umama mwiza cyane mama kundi Imana audio from Burundi Bujumbura twamubazani manzi mu murabe neza ujya berewe ujya yambaye neza ujya bifise aho byavuye bifise imvano yavyo kamanze nicare neza ubundi nze kubaza ikibazo ndi muri position yo kubaza ikibazo asa neza cyane araberewe numwe ba mama novuye ko bakunda Imana numwe mu bantu muri sinema ya 2-5 afa pase nakunda isinema bita Etat Civil uno munsi ndi muri imvo n'imvano sinema ifise amasanamu meza cyane sinema isa neza cyane sinema irimo n'abakinyi ba sinema ndetse banabishowe ndetse banabizi cyane gusomba ndetse banditse amateka kuva kera gushika kuno munsi bariko barayandika reka ngutera uburoho nyene uje kuraba ivyo nakubwiye turi ko mu bwa Star TV twari gukorana ikiganiro kera nkiri muri Isaac TV ariko nawe mu bwami bwanje ubusi ndi mu bwami bw'abandi mwabonye lancement officiel sinabatayemwo yari ryoshe cyane yari imeze neza reka reta umwakire buriya anye biriya vyararangiye no munsi reka reta umwakire tuganire nawe Constance ça va wavuze menshi dondoro numva urenze ubundi nawe nakudondoye sinidondoye jenyine wakoze ariko umeze neza ndashima Imana akuri imeze sha amakuru nyene ni meza yego hari umuntu yavuze ati
uyu umuntu agibishika akagira akabigumba ngaha kuzuru kwaba yafunguye yanyama biti kinwankwa inyama twarahevye ntiziho zazimvye umuntu ugifungura akanyama oya haya ngo ikirongo ni transenye sha sinzi ni beki uri muri babandi bamaze kumva ikintu kizimvye atererwa arabaza hamwe ushobora kujana badandariza impuzu ukavuga ati ahantu arazimvye ubajije bakagucira amajana uvuga ati sinirirwa nanavuga yo mfise ngira bisa nabi eramusaba kunzi wa Star TV akumbure tuganire wisanzure areza hani mu rugo ni mu rugo kwa Star TV ni mu rugo kandi ni mu rugo rwawe ntuwitinye pe ntumbwire icyo ushaka cyose urakibona abo mu rugo kwa Star TV murakoze cyane kutwakira natwe turanezerewe cyane no kwamwa kino kibanza kabisa ati baranezerewe cyane kuba bari muri kino kibanza kumbure natwe turishimye ndetse turanazinezerewe kuba tugufise muri kino kibanza genda nezerewe nawe uranezerewe cyane uzi ko wambaye agasheneti keza sha gabanya urusaku nunteranye mama nakabonye ndikura ariko karakubereye rega buriya ikintu twambara nico twambara kikatubera ntitwambara ngo ikintu ngo niko ari cy'amafaranga ambara ikintu nyene uvuga ati kirambereye kumbure ndaje ncambaye ni bon urumva suko none ibisigaye twifuza kubera ibisigaye bihesha icyubahiro Imana nta bindi Constance igihe kireke tudakorana mu bwa Star TV kumbure numva no kubaza kuva dukorera ya video gushaka kuno munsi Constance amerero gute nta kibazo yigiza abwira abanye gute n'abantu kumbure n'Imana byose tubishiremo inyuma yaransema ni kuri inyuma yaransema naragwaye nyene mugabo sinarembye gose ariko ibindi byose ndashimira Imana byagenze neza kuri ransema bahabaye barabibonye ni kuri numva atakini novuga atari guhereza ishimwe Imana kuko irarikwiye yarahabaye nibiracatuzigamye ko yadushitse mu kino kibanza kuno munsi Constance imbere yuko ndakubaza ibindi bibazo kumbure reka tuje lancement itaraba hari byinshi webaza utazi yuko ari kubona muri lancement ariko lancement imaze kuba irangiye hari byinshi wabonye byagutunguye ku buryo lancement irangiye uvuga ati ubu ni jewe Constance nakoze bino ubu ni Constance nakorewe bino hari ibintu wakoreye do surprise kumbure canke hari vyakubaye kujya mwanya hajya gushikana no munsi byagutangaje uravuga ati bino bintu je nka Constance sinanzi ko biza kuba muri kajya kandi nivyo lancement itaraba cyambere kimwe cyo narumva ubwoba naribaza uko abantu bazovyakira naribaza uko abantu boba basanzwe banzi iki numva nyene kubera abantu benshi bari basanzwe banzi mu mafilme y'abandi nkina role z'ubuyaya iki navuga ati none jewe abantu bazoza canke bimeze gute mugabo umunsi ugeze narabonye igitangaza c'Imana hariho abambwira nti Constance turamukunda nkibaza ati nyine ni bimwe nyine abantu bashikuza ariko benshi barabigaragaje abakinyi b'amareresi bagenzi banje baranyereka by'ukuri ko atagwa nko dufitanye hagati barabigaragaje urumva barabigaragaje nimba ari ububi twe dufitanye barabugaragaje nimba ari ubwiza barabugaragaje cyo kintu rero nshimira Imana yarahabaye yego kabisa ndumva ko ari byiza cyane nacyo ko umuntu yagira aje mu gikorwa gashenga imihezegera arayibonera hajya ahanye nibaze kuri muri bamwe rero babonye mu byo basenge cyangwa mu byo basavye Imana babibonye muri kijya kibanza yego waranashitse mu rugo urashima ati Imana bujyana nabo nasenze mvuga ati ibintu byanje bigende neza bica bigenda neza kuri Imana yarahabaye impande zose rero yarigaragaje impande zose byose byagenze neza yego kabisa ni no mu kibanza nabonye hagaragaye abantu bavuga basanzwe yarabo kuri eglise usanzwe usenga ndibaza cyangwa mwarigeze gusengana cyane abonye nk'abantu bameze nk'abantu bavuye ku masengero mu bisanzwe bivanye no kubona ikibanza cyari gito ntabwo nigeze ntumira ishengero urabona ikibanza cyari gito kandi dusanzwe dufise abafana baba badukunda iki
cyane cyane nahora nkora amaransima mugabo ntabwo nahora ndayakorera mu masare nahora nkorera muri eglise rero urazi ko ishengero ryuzura iki baba baje baba basanzwe banahaje rero bajya barabadukunda by'ukuri bimva mutima bari bahageze kabisa ransima ngiyo irarangiye barashizemwo kumbure reka tuvuge itararangira baraprojese filme turabona cinema ukuntu imeze turabona uburyo yakozwe bamwe turabona ko ari nziza wari witeze gute commentaire ziza kuva muri cinema mu gihe wewe nyene igikorwa wari ugifise uri hamano turavuga ati igikorwa canje kimeze kuno ndabona ko gipanze kuno commentaire wari witeze ko baza kuguha ku gikorwa wakoze nizo wahawe cyanye hari izo wari witeze ko baza kuguha nka commentaire batigeze baguha mu rujya mwana mu bisanzwe nta commentaire mbi nigeze mbona kandi naje filime gikorwa umukameramani wenyene ravuga ati Costa dufise filime nziza cyambere kimwe ifise amajwi meza hajya filime irapfira mu majwi dufise amajwi meza dufise n'amasanamu meza kandi kuva tugitangura gukora nahatantambamye zigira zibura mugabo byaragaragara ko birimo mw'Imana na cyane cyane tugomba gutangura gukina cyangwa guturuna sabase yabanze isengesha yego bisigura ko igikorwa cyari cyasengewe cyane tukiraho nyene imbere yuko twinjira mu kazi kawe neza cyangwa twinjire muri vie yawe numva shaka kumenya umubano wabaje abantu novuga yuko washize muri imvo n'imvano utarabahuza uganire nabati ngo dukine wari umeze gute ava yuko bashyira muri kiya gikorwa we ni wabigereye ko kubgawe cyanye hari undi muntu yagufashije kumbure agufashe kubashiramo oya iyi filime niyandika nari narayibitse muri jewe naravuga ati gihe kimwe Imana inshoboje nzoshobora gukora filime shiremwe abakinyi batari bake kuko nkabajya barimwe bose n'inshuti zanje za hafi urumva narabasaba umwe nkamusaba ati ndakeneye gukora filime izo bimeze uko nuko ndagukeneyemo kambwira ati nta kibazo wundi nta kibazo nta numwe yigeze ambera intambamye oya kabisa urugendo rwo muri shooting wari rumeze gute uri kumwe n'abajya bakinyi bose kuko ni shooting twabonye imaje nyinshi zakoreye ruguru byari bimeze gute kuri Constance kuko Constance umuntu yamubona nkuko babivuze yarabona ko amafaranga atari kirenga kugira ashobore kumenya bajya abantu bose urugendo rwari rumeze gute na cyane cyane mu bikorwa muri shooting zakoreye ruguru gukora umuntu mu gisagara cya Bujumbura umudugana ruguru si cyoroshe rwari rumeze gute urugendo byarangoye cyane urugendo rwa ruguru harageze yaho numva mengo nabivamwo ibyo kuja gukorera ruguru nkumva bajya baba yarabavyeyi banje muri filime nkumva no batorino tukagenda ahantu hameze nka ruguru nkiyo mu bice nyene byo hirya vyakure ariko Sabasa arambwira nti Costa oya uzobikoze nabi emera ufunga igitambara mu maso bibaye ngombwa ikintu cyose ubona cyo ushoboka kugira uronke déplacement ucikoreko ngato dogero guru haguma mbona ari umusaraba urabona ibitiro biragoye no twavuye turi batanu uca dushira ko abandi bane hari aruguru urabona nka twege twarara mu mahoteli ashari igikorwa kitoroshe hamwe mvuga ati jewe kwera ndananiwe ariko kuko nari kumwe n'abantu bankuriye muri ibi bintu akambwira ati aya marira uri murarira ati umunsi yavuye ku maso uzokumva umunezero ati ntawozwa yatarize tuwewe vumiriye uzobibona mu nyuma twese nimba tugeze aha twararushe hari ibyo twacamwe bikaduca intege kandi igikorwa urimo uragikora ku buryo uwumva ko utarushe nta n'umumaro gishobora kuvamo ndumvira ndemera ndigora mu nkomezi zanje nke ntoyi ndabikora birashoboka turagenda igitega turamara y'imisi 3 turashutinga birahera hama turamanuka kabisa Imana hose yabanye natwe bamwe mu bantu bavuga ko twakuze twumva ku maradiyo tutigera tubona cyane ndetse gushika kuno munsi hari ababumva gusa batababona bivanye nuko batagira imbonesha kure bivanye nuko bari ahantu bumva ka radio gusa ugasanga ntibabazi amasura yabo twabonye washizemwo bamwe mu bantu bavuga yuko basanzwe tuzi muri za ninde iyo idea cyangwa icyo cyiyumviro cyavuye kuri Constance cyavuye muri we kubera ko
bari abantu buriya hari umuntu yavuze ati uwoza arabakinisha muri sinema cyangwa kabakoresha ibintu biri professional bakagaragara ka kantu ka kera kandi nde ko akantu katibagirwa mu gihugu cy'u Burundi. Iyo idea yavuye kuri Constance kugira vyumvire gushiramwe bari abakinyi baninde. Mu bisanzwe bajya abakinyi baninde barashoboye n'abakinyi beza vraiment kuko nabantu babitanguye kera mugabo tubamenyereye muri ninde ariko no muri filime urabona ko ari abantu babishoboye cyane gose batanguye bakina muri filime kwa Sabas filime Sabas yarabakinishije arabakinisha mu ngaruka narabona bamwe kuntu bakina ndamubaza nti bari abantu bameze gute arambwira ati barashoboye cyane na Meddy urabona ko mu ntore ntindi yakinishije mu mwumwe urumva rero tukabona yuko atari vyo muri ninde gusa ahubwo basanzwe babishoboye nabantu bashoboye rero kandi batagorana umuntu wese azokumva ashatse gukina filime akeneyemwe abantu baruguru cyangwa akeneye kuja ruguru ntaze yitinye nabanyamahoro bafise urukundo baruku nukuvuga urose umwe ukamubwira ati jewe nkeneye bagenzi banyu nka batanu ntiyigora kuzungurukisha ngo cakwakana kango cahe akubwira ntukeneye abameze gute umubwiye igicapo cabukeneye wewe igikorwa kigeze zibone babakuzaniye. Wow byiza cyane ndumva ni sawa kumbure nanje nzofata kanya nzogucako ndugi hari aruguru nje kubakoresha ikiganiro ndugi Gitega kwera ko je nizi Gitega nahazi hajya baba ni mu Giheta ya yeah, of course. So baragiye muri cinema ni cinema novuga yuko ifise histoire novuga yuko idasanzwe ariko tukiri ngaho imbere yuko ngaruka mu bigize cinema maze kwishira hagaragara nkuko wavuze ati harageze igihe wumva wo bireka umaze kubona ukuntu yakiriwe ransimira heze urashiza hagaragara cinema no munsi nabonye umaze gushira ama episode 2 ku mugaragaro kandi ayo ma episode vraiment nimba hari cinema ziriko zirarabwa hano mu Burundi cinema yawe yo bifata kambere muri uno mwanya yego cinema yawe yo bifata kambere muri uno mwanya reka we ntubivuge kwera ko havabwe nguri kurishima reka je ndabivuge kwera ko jewe ndiko ndabibona kuko ugerageje kuraba episode washizeho la fois passé igeze ku 81 mu minsi 9 bisigura ko nimwe mu cinema muri uno mwanya igezweho muri ico gihe wiyumva gute mu gihe kera ukibikora avuga ati bino bintu ushobora kubiheba bivanye n'uburyo wari kura spendinga bivanye n'amafaranga wari kura bishiramo muri ico gihe Constance yicaye igicapo yiyumviriye ukuntu yashaka kubiheba agaca abona uko biko biragenda ubu muri Constance muri we yiyumva gute naya hamajamba kugarukamwe cyane kuruta yandi cyangwa uganiriza abagenzi bawe. Ego nkirimo ndabikora nararushe gezeho naransema rega nari nayihevye burya ransema nova ko yabaye bubiyeho kubw'impanuro nyinshi filime narayiravye ndavuga ati jewe ngombe nteko kuri YouTube ko nyene bazoraba uko ibyo byo kwiriko ndavuga ngo ngombe ngire nararushe sishaha kubandanya ndi barambwira ati ufate igikorwa kinganuko cyakuruhijuko unanigwe n'akamanyu k'umutima kwera ati ntawe ujya ngo inzoka nanigwe n'umurizo. Yego ati inanate uhenure barampanura barambwira ati wofu mukora ibintu byoroshe mugabo iki gikorwa kagishira ku mugaragaro Imana yarahabaye bivanye n'impanuro z'abantanguriye bandemesheje urabona ko vyagenze neza kandi filime bimaze kurangira rero ubisinema iri kwiraje hagaragara Constance n'umuntu ukiyumva gute niyahe message uri kuraganiriza nk'umuntu ubwira ati ubu je numva ameze gusinema ni fresh jewe muri no mwanya ikintu numva no kwirata Imana kuko byose ni Imana yatumye bikunda kuko ari byo twakora tubona mengo bizoba ari bihambaye ariko ntibikunde ariko kubera Imana yashatse kuduza ibintu hejuru nta ushobora kubimanura kabisa ariko uri kurabona uburuhe warushe ku Imana iri kwirakwishura. Yego birampa umunezero kuba nararushe kuba narashizeho mu buryo runaka muga nkambona basigikorwa mu bantu numva nti ego igikorwa duhaye ni ciza kirimo kiradushika ku mutima nkaba numva ata muntu aza anci intege ivyo vyonyene niwo munezero wanje wa mbere numva afise kuko inkuru iri mu ijya filime gice kinini kijanye n'ubuzima bwanje nahatari sampurusa mugabe igice kinini kijanye n'ubuzima bwanje rero kuba numva yuko inkuru yakahise kanje abantu bamwe barimwe barayakira abandi kabigisha canke abandi nkumva barimwe baraha agaciro ijya filime numva kuri jewe
ni umunezero nishimwe imbere y'Imana kabisa. Ingene imbere yuko tuja muri canke mbere ko nza kukubaza ibijanye na histoire yawe, kumbura ari benshi bumva bashaka kumenya duke muri iyo histoire yawe, numva shaka kukubaza kino kibazo. Muri sinema yawe Imvo n'Imvano harimwo abakinyi benshi batandukanye ndetse banditse amazina muri sinema. Turafise Sabasi, turafise Fanny Ravine, turafise n'umumama nabonye akina cyane, nanatangaye kuntu akina ntawe narinze. Umubwira ati urazi gukina neza. Ujya mugore wa Sabasi muri irya sinema Yvette arakina neza kurusha abakobwa benshi hano. Nimara abakobwa batatu bakina neza, ujya mukobwa rimwe. Yvette nivyiye arakina neza cyane guys, mugende mu murabe. Nimuvuge ngo jewe ngo ivyo mvuze ndamuvuge, ntituzi nanyi ntanzi sindamuzi. Ariko ukunakina vraiment respect for you. Yvette niko uvuze? Respect for you Yvette, wakinye neza cyane. Numva shaka kumenya Fanny Ravine avuze iki mu buzima bwa Constance, buno buzima turimo bwa sinema. Nivyaba ngombwa n'ubuzima buri privé nacyo bitwaye. Avuze iki ko mwari kumwe kuko ari mu bantu bapushinze igikorwa cyawe, wanashima na cover yawe niwe yatanguye kuyimpereza inbox. Avuze iki kuri wewe na cyashara muri runo rugendo rwano kano kazi urimo? Fanny Ravine mu bijanye mwa runo rugendo rujanye na filime navuga ko ari nk'umuvyeyi. Niwe muntu intambwe ngezeko novuga yuko ariko bwa Fanny Ravine kuko niwe anyeretse ingene nogurura cano, aranyereka ntibigenda uko vyinshi. Urazi yuko hari naho yaza gukora ibiganiro iwanyu nkamuherekeza, ujya byose abagenzi kuva kera. Urumva aho vyankiye canke aho vyakunze we yarahabona, nanje iwe narahabona. Urumva turabagenzi cyane gusumba wanashima ubucuti baburi muri filime. Wanashima muri filime ziwe siko mboneka cyane, muga mu buzima busanzwe umuntu wanje wa hafi. Kabisha, reka tumushimire kubera ko burya umuntu arafise abantu bamushimira bari ko arakorera ivyiza, kandi umuntu ntiyokwira bose abo abari ko arakorera ivyiza. Reka tuze turamushimira kuko nanje Fanny vraiment hari bigiye nanje ndamukine kwikiganira arakimpa, bisigura ko bino 94 fise hari nk'abantu bavuye kwa Fanny Ravine. Reka rero tumushimire, umuntu tumushimira gihe haratarita Imana. Ego friend. Ntazavuga ngo twamushimiye ngo yaritavye Imana. Oya, tumushimira gihari. Sabasi we avuze iki ku buzima bwa Constance? Nashashane ko numvisa z'ibintu byinshi bitandukanye, harana supportinga muri utu na turiya. Kuri Constance Sabasi wavuze iki? Sabasi twahuriye novuga ko yamenyeye muri filime Umupfakazi ya Fanny Ravine of course. Hama mu nyuma arifuza ko nogenda mu gikorwa ciwiwe, ndagenda turakora bigenda neza muri filime Ingaruka. Urabona naragiye no mu Rwanda, umubano wabaye hajya Sabasi niwe yatumye ujya mu Kigali. Ego ujya musuje Kigali, hari abantu bavuze ati ngo Constance ngo ntiyari kuki Kigali, uravyibuka? Ntavyonzi ngo kubera ndabizi, avuga ati none Constance kweri kataje Kigali sha. Sinzi ko baba bifata ariko nta bireba. Ariko vyari vyiza kuba ndahashikanye na filime. Mu Ngaruka ndagenda ndakinana bajya abanyarwanda, abantu benshi baramenye cyane muri filime kwa Sabase. Urabona ko imaze igihe kirekire no muri filime y'ubuzima. Ubwo bucuti uko tugumuko kwa Fanny nkagenda akaba amahoro, kwa Sabase akaba amahoro. Urumva bara abantu banje ba hafi. N'umunsi ngira iciyumvire cyo gusohora iyi filime, naramubwiye Sabase ati inkuru yanje meze uko arashobora kubimfashamo. Aramfasha ukuntu abakinyi two bapanga neza nabo baruguru kuko niwe bari bazinanye, niwe yashoboye kumpa adresse neza y'ukuntu noshobora gukorera ruguru. Mireille avukana n'umugenzi wawe muri sinema, we na wavuze iki? Nitwamurangiza turaza kuca tuja kurinde. Nabonye Mireille kumbura abandi ntacyo tuzokubaza ikindi gihe. Mireille avukana n'umugenzi wawe muri sinema, wewe bafitanye ubucuti bwahe na Constance? Mimi Mireille nawe twahujwe n'ibikorwa duhuriramwo cyane cyane nyene byo kwa Sabase. Twarigeze guhurira rimwe mu gikorwa cyo kwa Fanny Ravine Umupfakazi, ariko nta bugenzi burenze twahakuye. Ariko tumaze kuba duhurira umwanya munini mu gikorwa kwa Sabase, novuga ko araho
twaciye tuboneka ko turi umuryango urumva turi mu gikorwa tuba twisanzuye nta burabana ribi n'ubundi eka ibiba byabonetse turi mu gikorwa turabisangira akabamina twataha akaba amahoro. Haleluya. Uko biri kose igikorwa icyo nobabwira cyo candika Constance niyo official hajya niyo nkuru cyanye niyo mbabazi niyo kindi twagahinyunyemo niyo kugira akabe kagufiya ni Constance niyo official. Ndaza gupininga linki bikorwa vyiwe muri commentaire kumbure utaratangura kuraba bikorwa vyiwe ucuja kubiraba kubera ko je mbona vraiment n'ama views total views afise ama views menshi miliyoni 2,268 n'amajana 359 total views ni views z'ibikorwa vyiwe byose amaze gushira hagaragara bisigura ko ariko arakora cyane gose. So uno muzi cinema irahari kumbure kugira tuyifate nk'akazi. Constance byamutwaye igihe kingana gute kugira cinema ze kuyifata nk'akazi? Kora kuno munsi hari ibintu tujamwo tugiye kuryoherwa twabonye umugenzi wacu arakina cinema nanje mfise impano reka nje kwikinira. Byagutwaye igihe kingana gute kugira kumbura ivyo urimo bifate nk'akazi? Ya nubu ntabwo ndashobora kuvuga ngo filime nayifashe nka sample nk'akazi muganda bikora kubwuko mba ndabikunda ikindi nacyo kubwuko mba numva afise message noshobora guha abantu kandi ndazi yuko ata muntu hagice umuntu abiba nico yimbura nawe ntuko biri kose nta muntu yoshishita mu gikorwa canke mu burimye bwiwe ngo akore umwaka umwe imyaka ibiri ngo amahereza azotaye yikoreye amaboko n'ubu rero ndashishikaye gukora nkuko ndayimaze mu igihe niwe ndacabandanije ndazi yuko Imana izongirira neza. Haleluya. Yes tukiraho nyene histoire si niyo barimbi yo tuyimenye kugira twukumbure twinjire muri histoire igize cinema tumenye Constance histoire yiwe ni yahe kumbura abantu babonye cinema ase gutahora muri zimwe histoire bariko barabona muri rya cinema. Vyiza bobanza bakarorera cinema igahera. Hariho narimaze kuvuga cyane inkuru y'ubuzima bwanje ariko bazobona mu igice gito ntabwo ari igice cyose harimo mu igice kimwe kijanye niyo nkuru bari bazi hariho n'ikindi batari bazi. Hari inkuru numvise Sabasi ngo wigeze gutwagwa n'amazi Imana irakurokora. Yego. Byagenze gutu ducishize ko kwisonga kumbure twumva gutabara kw'Imana twumva gukiza kw'Imana muri rusange kuko hari abantu bahura n'ivyago bitandukanye bakabona umenga Imana yabataye kandi Imana n'inyuma ya zero igira iki irakora. Ijya nkuru bavuze ijanye n'umwuzurira tunguru mu 2014 tariki 9 z'ukwa kabiri byari bihe bitoroshe ndazi nk'abantu bari mu Burundi vraiment barabizi ibyo bintu ko vyabaye naje rero vyaranshikiye ndatwagwa hari mu ijoro mfise n'umwana w'amezi hagati 5-6 ndatwagwa ndamuhetse ku mugongo Imana irakinga ntitwashobora gupfa aha ndafise ibiguma vyinshi ku mubiri ariko Imana ndayishimira kuba yarandinze isura ntaco yabaye naha hasigaye hose ibimenyetso bihari. Kumbure umwana nawe hari ico yabaye? Umwana ntaco yabaye baramuvuye arakira umwana ariho. Imana yarabikoze. Imana ishimwe cyane ndetse nakomeza kubikora. Uno munsi kugira ushire ahagaragara episode wiha iminsi cyanye urafise iminsi wagiye urapanga kumbure uzoraduhereza bino bikorwa? Nayihaye burindwi buri wa gatatu saa 3 saa 3 z'igitondo cyangwa saa 3 z'igitondo ku wa gatatu saa 3 nyine y'igitondo saa 3 z'igitondo buri wa gatatu. burindwi bazoza bararonka filime Imvano. Warihaye episode uzoshira ahagaragara cyanye kumbure ni abandanya kuryoha muzokomeza? Ntiturayishira ko akaburungu ngo yaheze mugabo bumve yuko uko bashishikara kudushigikira no gukunda ivyacu bumve ko naje ndi ku kivi na hatazoba filime Imvano ndimirije no kubaha iyindi
mugabo Sindi sinema muri kwandika. mfusabwe natanguye gukina. Hano ni sinema bakwemereye bazogushutingira byose babiguhe hariya kwa bamede. Yego. Ibikorwa byaratanguye cyanye Ntibiratangura muganizeye ko ariko barakubwiye umwanya n'umwanya wewe ubitayari. Umwanya tuzobamenyesha. Kubera hari abantu baca bibaza ati bariya n'umuntu wakumbure babone yuko yemeye ibintu ugasanga ntavyo bakoze. Ariko uriya muryango babona bo bugifise umuntu wa kuja kubesha mu bantu nk'abandi. Cya wibaza sha. Bariya bagiti n'abantu. Ajya n'abantu biyubashe. Bashaka uburiganya bo bukorera handi ntibaza kubukorera hajya. Bya mu gukomeye. Iriya noti yavuye muri Solution Cup hariya kwa Fani na Nuzenya na ni ntare wa gatanu. Noti yaragushikiriye cyanke n'ubu nturayitora bimeze gute ko naherutse ariko baragusinyira sheke bokeye haje warayiraranye umugabo n'ucumuraye ubwa mbere barakubagije hagati yo kugutegurira sinema n'amafaranga utoye iki uratora sinema ubwa kabiri hacaza unda gutoza ucutora amafaranga kubera ubwa mbere watoye sinema ubwa kabiri utora amafaranga nesi hitamwe umva neke guma ntora filime bwa kabiri natoye amafaranga kuko mbona yuko yarakenewe nayo narakenewe hari utuntu Constance yakonsomye ari sari yari shihajya kumbura amafaranga nawe nari nkene amajya amamiliyoni ariko sha ugerageje kuri abantu kuntu bitanze ari imbere bakagushikiriza ubutumwa bya 10,000 umufana gatanga 2 nanje narahaye videographe ya deplace warakoze chaje nakunze isanamu sha ntumbwiye isanamu isa neza byatari ndavuga ati uyu muntu ntiyosubira inyuma nibagume baha Constance nanje nari kumuha Constance ariko rekayo nari ayo Constance yari kumuha basingabanye ko nanje ko makenya abisigura reko ari yasigaye ngene ndayatwaye ayo no musi shandi kuyagutegura numva ko wagabanije bisigura navuga ati kuyo Constance yari kumuha reka ndabe bazi ndamuhemwo 10 muyo yari kumuha acha mugabaniriza ko yari kumuha burya nararavye isanamu ndavuga ati mbega isanamu we tumenyere mu Burundi bavuga ngo nta masanamu ngo dufise ngo dufata amasanamu babintu horo vyumva ivyo bintu utugira amasanamu meza cha ujya muhungu ndanamukunda ukuntu nakora ibintu nkuko mengo nakazi none bamuhakaza abandi azara bahinyana cyo ahubwo sinzi nico barindiriye urumva ari kuri tere urumva aragukorera akantu hamwe wibaza nawe wanditse film ukavuga te sinzi ningene numva no muvuga naho twokora nijya film imwe yonyene ntacyo bigahera ntitubandana ariko ni vyiza kuvuga kuri wabonye mu muntu kabisa nanje narabibonye nta bunebwe usangamwo iki sha isanamu isa neza nibakubanire kabisa isanamu isa neza kabisa niyo message wotanga kuri bari abantu bariko baragushigikira cyane kuri bari abantu bakweretse urukundo muri Lancement officiel turatangurira kuri bari bakoretse urukundo muri Lancement officiel tuje tuja kuri bano bantu bariko barakurikirana igikorwa cyabo mu bisanzwe nahora mbona ko bankunda mugabo nkaba mbona rimwe barankundira mu bikorwa by'abandi bantu bankunda mu bikorwa bya kwa kanaka mugabo ujya munsi narabonye yuko vy'ukuri naje banyifuriza iterambere rero icyo ni cyambere ndakibashimiye Imana ishishikare kubaha ivy'imitima yabo yifuza bamfashe ntibarekeraho ngo bageze kujya munsi oya ahubwo babandanye inyuma ya filime imvano hazoza n'iyindi bazoshishikare banyereka uwo mutima nkoze igikorwa bagifate nk'icabo banshigikire bakimenyekanishe nukuri numva sinzi ingene numva no bivuga ego mugabo mve yuko aho bari naje ndabakunda kuko hajya iyo umuntu akoze ibintu ugasanga mengo bimugarukako ugasanga menga rimwe aratamba yirorera biracana intege mugabo iyo ukoze ikintu kumvura afise urashigikiwe ukumvura uratewe intege biraguha courage yo kwibagirwa uburemere wahuriye nabwo muri urwo rugendo mu gusozera abariko barayikurikirana nabo bari kubashyiramwo ajya ama views nibaza ko aba bantu 180 n'abatari muri kijya kibanza nabo ni yahe message wo bahereza muri kanaka cyane n'abantu barimo radukurikirana bari ku mbuga cyangwa bari ahantu hatandukanye nabo no babwira yuko Imana ibaho umugisha kuko biragaragara yuko igikorwa batacira abanabonye nahubwo bagerageza kugisabikanya bakagiha nabandi kuko bijya bihumbe ni vyinshi bashishikare n'ababone babaduze mu baduze bose barabaduza 180 na ofisa ababone 50 urumva ko hari mu 30 biriko biraraba
bitarakora sabone baje bagenda bakora sabone byose Imana ishishikare kubahezagira nabo ndabashimiye kuri ako kigoro baba barimo barakora ntibanatubonye mugabo kubw'igikorwa bagikunze bagacamva bagikundishije n'abandi bantu ya kabisa. Constance je nibaza ko gisigaye ni kubandanya gukomeza dusenga igikorwa cyawe kimeze neza cyane. Ishobora kuba na sinema y'umwaka, ishobora kuba na sinema y'umwaka kubera ko ingufu ifise je ndiko ndabibona no kuri rakazi nimba ari uwo ndiko ndabivuga byumva ari umwasi wa Constance arimenya pe. Sinema isa neza, amasanamu ari good, sound iri good, abantu bayikina mu bameze fresh basa neza ndetse bakina neza cyane. Twinjire neza gato muri sinema. Twarabonye muri sinema umuntu iwabo bavuga ati n'umwegera bavuga tugira uturoge, umukobwa arasazira mu rugo kubera ko yagirizwa uburozi mu muvyeyi we yo baroga atanga n'ibiteka. Biriya bintu umenga si vyiza sha, zukwagiriza uburozi mutaroga iwanyu. Ariko ziko bibaho nyene biriho heshe yego ivyo ntabwo ari imikino biriho. Twibira agasukra ariko muri sinema koko izorangira twamenye ujya ko ari umurozi canke ubundi aragirizwa. Oya reka tubanze turabe ko ari ibyo canke atari ibyo. Ariko uriya mukobwa mwo muronderera umugabo iwabo nabo baroga ntumva ko cocamwe. Ahubwo ni barabe bamwanura urabona ko twashaka. Azi no gukina sha vyada cyane. Abonye Mimi rero mukuru wiwe yarize we aguma kwisuka araryoherwa ati rero ndabonye umwana avuye mu muji ararangije amashuri. Yaje ari kimetemete Mimi. Ibaze nawe ngo uri ko rasokoza imishatsi ugiye kwinderondera akazi bace bagusesa kwa amazi. Ariko kuko wari mukuri kuja kureka gufata isuka ukaja muri buri abundi buzi urabona ko ari ndari mu makosa hagati yawe na mama wawe. Sinzi. Ubundi niwe wari mu makosa wanse gufata isuka. Ariko urundi ruhande wari ugiye kurondera amafaranga azofasha. Urundi ruhande nanjye kurondera akazi kubera urumva indoto zanje z'amashuri nari mfise icyo nashaka kwigire barazihonyanze. Bagukubita kwisuka. Bankubitira imibigori n'intete ngaha. Nibidote. Birangira nyene ariko mama wawe shaka icupa ari mubi. Ngo yarihwerereye. Ngo yarihwerereye tu. Niba undi yavuga ati ngo abarundi ngo abige b'abarundi barakunwera icupa n'umuntu bakamunwa. Muri rya sinema mama wawe n'umuntu yomuntu. Akanya ntikamugwa na yagenda aracapa 8 yarakata abajaji tu ego ariko Marezo yari yaraviginyiwe byari byarabaye nabi. Marezo byari byarashanga yavuga ati mushaka mwicane je aho simbona ujya abona byose ari yari nawe umusaza we yari ndabatuye episode gira 5 bazorira nawe umusaza we yari yananiranye umusaza Marezo byari byanse Marezo urabona ntavyaranitaye ubundi ajya amenyo kujya niko yavutse ngira ni nyina we yakubise mikitaje yamukubise Marezo mukamubaza sha uko biri kose ngira ni nyina yahuye na mama we yawe sha we zijya ntambara zo kuguma duhurura tubangurukanya usanga yateze amenyo rimwe rirava yateze amenyo y'inyo bamanza bararihurura. Yes ko biri kose kadushimira abantu respect ku muntu wese yakinye muri sinema imvo n'imvano film imvano tumushimire kubera ko umuntu wese ari muri rya sinema arashoboye yaba Fiko yaba Fanira Vine yaba ujya musheri ujya muhabara wa Fiko yaba Francine yaba umugore wa Sabasi nubwo Sabasi aguma muri ngo twabonekewe nabonye ibi inagize ibi ngira nuko ari umukozi w'Imana. Hako Sabasi kubera iki yanyiye umugore we kwazana musaza we Bujumbura sha ariko ngira ntiyamwankireka turindire tubira mubwiye tujya mugabo arafina ji Bujumbura nta munsi ashaka akazi hari abantu baba bameze uko cyane yange so yaba mama bi Bujumbura afise umuntu ruguru aguma korora hari ingeso bwa mama tugeze Bujumbura ugasanga turagira ibintu turasho gufungura cyo dushaka tuzana imiryango yose famille yose kandi ugasanga umugabo ntawe wabazana bariho ntibanyumve nabi ariko uriya muhungu mbega ni Moses Moses we
guma ruguru ntituragushaka Bujumbura reka turindira turabe ibyiwe amanza gume hariya asha muzoryoherwa vrema ivya Moses nimurindire amanza fata isuka wa yes murumva ko nayiravye warayiravye bisigura ko nawe uri kuradukurikirana nawe naho gufata umwanya wawe ukaja kuraba imvano yego tugeze kuri episode ya 2 nukuri ndagutuye uzoyirabe guhera ku ntango urabe episode ya mbere ni ya 2 kwera ko je maze kuraba episode zibiri zanyoheye ni ya 3 ntegezwa kuyiraba izanyuma iziri nyuma rero nizo ziryoshe gusubira yego numva ni bien Constance reka ndagushimire kumbura akavura tukareke kagwe kumbure twasenze cyane nibaza ko katari ko karagwa kubera tutaraheza reka turangize kumbure kace kagwe Imana yaheza imvura n'umugisha yego turashimiye cyane ndashimiye cyane kuba mwatwakiriye nongera nsaba abakunzi ba Star TV bagende nabo banshigikira bakore sabone sha yego vraiment ndabasavye ntabwo kabisa nishira ku kiganiro mbona babone ibihumbi 5 bidugu cyane bagende ndakuguma ndaba abakunzi ba Star TV yego vraiment bazoba bakoze kandi ndazi nta mutima mubi cha sinema yawe iri ku rugenda sha nibagende banshigikira iri kwiruka ijuraze ko ijya sinema kazoyidukubite nk'ama episode nka 50 bansabira inoti muyizane sha muyidutse ni bansabira inoti nk'ubondi unda mu ivyo bifaranga no mwaka wohera ndabaheza pastor aza kuraba ikiganiro pastor aza kuraba ikiganiro inde pastor yaho usengera sinzi ariko nukiraba pasa nawe ukore mu mufuko utanye makenya bacita ikigira 10 n'aba diaspora barabe bikubita amafaranga niko badashaka uduha amadolari honyine baduhaye n'ijana n'ivyatsi mu Burundi waronka ivyo kurya nk'ukwezi kose ibaze ntuzi ariko ukwezi nikoshika kubera ko kilo cy'inyama ni 35000 karanje no shamara ukwezi nginyama ushizura zijya rimwe rimwe ntacyo nojya nibiharage bikitwa ko ndinyama zuravanga kabisa hajya Constance ageze kubana bangahe fisa abana bane na mutama hariya none mutama ja mu bana mvuza tufise abana bane hamwe na mutama mutama arishimiye ibikogurimwo yego oyo ndabikoze ari izo mutwereka ryari uramukeneye cyashaka nzomubonesha karibu nzoza umusumwe dusangira ibya sasita karibu cyane ikindi joro nshenda bifungura mu rugo kubera wabwiye sawa kabisa Constance reka ndagushimire kumbure ndakwifuriza iterambere jewe nunkenera ndahari amuhiya muzi uzonkenera wose nkumamagara nzokwatsa ihonda yanje ndagusanga aho uri dukore ibyo wifuza n'umunsi wa shooting uza muri ko mura shooting unkeneye uzompamagara mfata akantu nyene muri shooting kumbure mbona uburyo mba muri ko murakina uburyo mba mumeze navyo n'abantu babakeneye kubimenya reka ndagushimire ku mwanya washoye gufata murakoze cyane ariko turabashimiye kuri uyu mwanya wanyu mwaduhaye Imana ibahera umugisha yes bakunzi ba Star TV nta mubahaye ubundi ntago ndangiza n'amagambo menshi canke ibijambo byinshi nkuko natanguye mvuga menshi ariko kumbare navuze menshi kugira ndamubazanire nyene mumwumve nyene Constance mumubone nyene mumwumve nyene ko ari umuntu akaze muri uno mwanya muri sinema ya 2 uno mwanya tuko turavugana Constance vraiment ameze neza muri sinema genda ku rubuga rw'urabe sinema irahagaragara imvano uraza kumbwira uco wandika muri commentaire ati Jester boy yabivuze cyamita ngenda kuraba abantu baza kuva kuri Star TV mwese nivyo bangomba mwandika ati je mvuye kuri Star TV ariko utabishaka vyihorere nimba dashaka ko bamenya ko avuye wanje avyihorere navyo ntacyo bitwaye so dem support Constance tumushigikire dushigikire ko gavyiwe link yo tushire kuri stati tuyihane hane bigende fresh my name is Starboy the Ship respect thank you